mwumviriza ni ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Burundi muyumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na 22. Mu Rwanda ho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Turabona mu kice nshuti muduteze amatwi muri kumwe na Fidel Niyongabo mu biganiro byacu byo kuri iyi saha. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ababa mu gisagara ca Goma barageramiwe n'ikibazo gikomeye cy'ibifungurwa bizimvye. Yato n'inzira zabuze twaje cyumba tugasanga ya makori bitse mu Rwanda ubundi bw'abaturage bari batahunze bejeje ariko buno inzira zose zirafunze ndaho kujika ibumba ndaho kuji Masisi. Abona abanyagihugu baba mu gisagara ca Goma. Mu Rwanda urunani rw'imigambwe iharanira demokarasi no gukingira ibidukikije ku isi Global Greens rwahisemwo umunyarwanda Depite Frank Habineza ngo arubere ambassadeur ku rwego rw'isi. Biragoye kwemeza ko hari agahengwe kazoboneka imbere y'ikiringo gitagatifu c'abayisilamu c'i Ramadani mu gihe intambara hagati ya Israel na Hamas yinjiye mu kwezi kwayo kwa gatandatu. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijoro ryo kuri uyu wa kane arashikiza ijambo abanyagihugu mu bihe bitoroheye amabanga yiwe ya politiki. Idonido ry'amakuru tubafitiye hirya no hino ku isi. Muri Nigeria irengero ry'abantu barenga 100 ntirizwi inyuma y'uko banyurujwe n'intagondwa z'abayisilamu. Eugenie Mukankusi arabandanya iyi nkuru. Abayobozi muri Nigeria babwiye ibiro ntaramakuru AFP ko abantu barenga 100 baburiwe irengero nyuma y'uko abajihadiste mu majyaruguru ya Nigeria bashimusa abantu ikivunge bibasira abagore n'abana babakura mu nkambi zitandukanye. Abayoboye abarwanyi barwanya abajihadiste bamaganiye igitero cyo mu cyumweru gishize ku mutwe wa leta ya Kisilamu mu burengerazuba bwa Afurika ISWAP. Icyo gitero cyabaye muri leta ya Borno aharindira inyeshyamba z'abajihadiste zatumye abantu barenga 40,000 batakaza ubuzima, abandi 2,000,000 bagati zabo kuva mu 2009. Ibisobanuro byerekeye icyo gitero bituruka mu cyaro cya Ngara ntibirasobanuka kandi abategetsi batanze imibare ivuguruzanya. Umubare w'abantu bivugwa ko babuze ntuhura n'uvugwa wabagizwe ingwate. Umuhuzabikorwa w'ibiro bya ONU bishinzwe ubutabazi OCHA yavuze ko igitero cyabaye kuwa kane w'icyumweru gishize kandi ko abantu barenga 200 bakuwe mu nkambi z'abateshejwe ibyabo bafatwa bugwate. Ibyo biro bivuga ko abarwanyi bafite intwaro batwaye abagore ubwo bari bagiye gutashya inkwi zo gutekesha. OCHA yabwiye AFP ko imibare ku ikubitiro yashingiye ku kigereranyo cy'abayobozi b'imiryango kandi ko habaruwe abantu mu nkambi enye kugira ngo hamenyekane imibare nyayo. Ali Bukar, umwofisiye w'Ingara mu biro bishinzwe itangazamakuru muri guverinoma y'akarere, yabwiye AFP ko imiryango ihamya ko abantu 113 baburiwe irengero. Urakoze Eugene kuri iyo nkuru. Abategetsi b'abasirikare bayoboye ibihugu vya Mali, Niger na Burkina Faso bumvikanye ku mugambi wo gushiraho inteko rusangi zizoba zijejwe kurwanya ubwicanyi n'uruhagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu mu bihugu vyabo biri mu karere ka Sahel. Umutegetsi mukuru w'igisirikare ca Niger Brigadier General Moussa Salou Barmou yabitangaje inyuma y'inama na bagenzi biwe b'ibihugu vya Mali na Burkina Faso. Akaba yabitangaje ku munsi wa gatatu. Yavuze ko inteko z'ibihugu vyabo ziri hamwe zigiye gutangura ibikorwa vyazo vya gisirikare mu buryo bwihuta bushoboka kugira zubahiriza umutekano mu karere ivyo bihugu birimwo. Abahinga mu vyerekeye ibibazo biri muri ako karere batangaje ko iyo nkuru kuri uyu wa kane yamara batangaje ko bafise amazinda ku vyerekeye niba izo nteko zizoshika ku migambi yazo. Ivyatangajwe n'abasirikare bakuru b'ibihugu vya Niger, Mali na Burkina Faso ni bimwe mu ngingo zitari nke ivyo bihugu bitatu vyafashe mu ntumbero yo kwigwanako mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu. Baramaze kugira urunani ku bijanye n'umutekano ari nyuma y'uko bahagaritse imigenderanire mu vya gisirikare n'ibihugu bibanyi hamwe n'ivyo ku mugabane w'Uburaya bifatanije n'Uburusiya busanzwe buri mu bice vy'akarere ka Sahel. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden mu ijoro ryo kuri uyu wa kane arashikiza ijambo abanyagihugu mu bihe bitoroheye amabanga yiwe ya politiki. Ibindi kuri inkuru na Eugenie Mukankusi. Biden w'imyaka 81 y'amavuko mu ijambo rye harabagamije kumvisha abatora bagifite amakenga ko ari we ugomba gutsinda Donald Trump mu matora mu kwezi kwa 11. Muri iri jambo ngarukamwaka araba ari kumwe n'abagize Kongere y'Amerika bo mu mashyaka yombi nk'uko bisanzwe bigenda.
cyakora umwihariko w'uyu mwaka wa 2024 ni uko hari byinshi bitavugwaho rumwe mu gihe abademokarate bo mu ishyaka rye bashakisha uko bakuraho ingingimira zishingiye ku myaka ye y'ubukure, ku bukungu no ku ntambara ibera mu ntara ya Gaza no muri Ukraine. Ikindi gikomeye kandi ni uko miliyoni z'abanyamerika bari bube bamukurikiye kuri televiziyo batari bube bareba gusa icyo perezida ukuze kurusha abandi mu mateka y'Amerika ari bo bavuga, ahubwo bari bube banareba uburyo abivuga. Ni mu gihe Trump wo mu ishyaka ry'abarepubulika w'imyaka 77 akomeje gukoresha urwenya ku buzima bwa Biden n'ibijyanye n'imikorere y'ubwonko bwe, nubwo Trump nawe ubwe yisubiramo mu mivugire ye. Ijambo rya perezida Biden riratangira saa 3 z'ijoro kandi byitezwe ko rimara hafi isaha. Ararivugira muri Kongere y'Amerika Capitol. Bishobora kuba ari amahirwe ya mbere y'itora ryo mu kwezi kwa 11 yo kugaragaza ibyo yagezeho no kumvikanisha ibyo ashobora kuzakora muri manda ye ya kabiri. Israel kuri uyu wa kane yagirije Afrika y'Epfo kuri ikoresha sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane ku nyungu z'umugwi Hamas. Ni nyuma yuko Afrika y'Epfo isubiye gusaba sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gufatira ingingo Israel. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Israel bwatangaje ko Afrika y'Epfo ibandanya gukora nk'ukuboko k'umugwi Hamas. Bwavuze ko ari mu ntumbero kugeramira uburenganzira bwa Israel bwo kwivuna umwasi, gukingira abanyagihugu bayo hamwe no kurekura abagizwe imbohe bose. Yamara umuvugizi wa leta ya Afrika y'Epfo yateye ivyatsi ivyo vyagirizo. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Israel bwavuze ko ivyo leta ya Afrika y'Epfo iguma isaba sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane ari mu ntumbero yo gufasha umugwi Hamas, ari kandi akarorero ko gukoresha iyo sentare mu buryo bugayitse. Bwamenyesheje ko iyo sentare iza yari yamirije inshuro zitari nke utwigoro tugenewe kwima Israel uburenganzira bwo kwivuna umwansi. Clayson Monyela, umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire no gufashanya n'amakungu bwa Afrika y'Epfo, yatangaje ko Afrika y'Epfo yerekanye impungenge zayo mu birego yashikirije sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Yavuze ko Israel izi neza ivyo iriko irakora, ko kubandanya ivuga ko Afrika y'Epfo iriko ikorera umugwi Hamas bitagira insiguro, bitagira ishingiro murantunga. Afrika y'Epfo mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka yarasavye sentare mpuzamakungu ijejwe ubutungane gutangaza ko Israel iriko ikora ihonyabwoko mu ntara ya Gaza. Yasavye kandi ko iyo sentare itegeka Israel guhagarika ibitero iriko ikora mu ntara ya Gaza. Mu ngingo yayo iyo sentare yategetse Israel kwirinda ibikorwa vy'ihonyabwoko mu ntara ya Gaza. Muri Republika murantunga, Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Turabandanya tubabwira amakuru tubafitiye muri murantunga. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikirana mu makuru yacu ku rubuga rwacu. Mushobora kudukurikirana adresse ya YouTube yacu, IG na Facebook ni VOA Radio yacu. Mu kanya turerekeza mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa kane arashikiza ijambo abanyamerika rigaruka ku kugena igihugu cifashe. Perezida Biden aragaruka ku buryo yitwaye ku bijanye n'ibibazo bitandukanye birimwo vy'ubutunzi, uburenganzira ku vyerekeye kurondoka amategeko yo kugenzura inkoho, mbere n'ikibazo c'abimukira. Temistokle Mutijima aradushikiriza ibindi kuri inkuru. Ijambo ry'uko igihugu gihagaze ubusanzwe n'urubuga abaperezida ba Amerika bagaragarizamo iby'ingenzi bagezeho muri politiki zinyuranye z'imbere mu gihugu. Icyakora mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ihanzwe n'intambara mu burasirazuba bwo hagati no mu Burayi, politiki y'ububanyi n'amahanga ishobora gufata umwanya munini mu byo Bwana Biden aza kugarukaho. Ni mu ijambo rye rya kane ry'uko igihugu gihagaze rishobora no kuba irya nyuma nk'iryo agejeje ku mitwe yombi y'inteko nshingamategeko iteranye.
John Kirby, umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu ushinzwe itumanaho mu bijyanye n'umutekano w'igihugu, mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa gatatu, yavuze ko perezida ashaka kugaruka ku byo yagezeho mu kugarura ubuyobozi bwa Amerika ku ruhando rw'isi. Yongeyeho ko ubuyobozi bwa Amerika buyiha ububasha bwo kugira ijambo ku bikorwa by'abategetsi b'isi n'iby'abakeba bayo mu buryo bujyanye n'inyungu z'umutekano w'igihugu. Ijambo rya Amerika ariko ryananiwe gutsinda impaka zikomeye ziri hagati ya Perezida Biden na Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu ku bibazo binyuranye. Ibyo birimo uburyo bwo kugeza imfashanyo y'ubutabazi ku baturage ba Gaza, uruhare rw'ubutegetsi bwa Palestina nyuma y'intambara, ndetse n'icyerekezo cya Amerika kuri leta ya Palestina y'ahazaza. Ku bijyanye na Ukraine, ubuyobozi bwa Amerika bwabundikiriwe n'igihu cy'itambama ry'abarepublikani bo mu nteko umutwe w'abadepite mu kwanga kwemeza ingengo y'imari y'inkunga ingana na miliyari 95 z'amadolari y'Amerika igenewe ibihugu by'amahanga yari yemejwe na Sena. Muri iyo nkunga harimo miliyari 61 z'amadolari agenewe gushyigikira ubutegetsi bw'i Kiev mu ntambara buhanganyemo n'Uburusiya. Uyu mushinga w'itegeko kandi warimo miliyari 14 z'amadolari y'inkunga mu by'umutekano igenewe Isiraheli, miliyari 9 z'amadolari agenewe ibikorwa by'ubutabazi. Harimo kandi miliyari 5 z'amadolari yo gufasha abafatanyabikorwa ba Amerika mu karere gakora ku nyanja z'Ubuhinde na Pasifika mu gihe Amerika ihanganiye n'Ubushinwa kugira ijambo muri ako karere. Intambara zo muri Ukraine na Gaza ziraza kugira umwanya munini mu gice cy'ijambo rya Bwana Biden kijyanye na politiki y'ububanyi n'amahanga. Nicyo kimwe n'ingamba zijyanye n'ubukeba hagati ya Amerika n'Ubushinwa. Abasesenguzi bavuga ko perezida aza gukoresha inzira zinyuranye kuri ibyo bibazo byombi mu gihe atekereza ku marangamutima y'abatora mbere y'amatora azabahataniramo indi manda mu kwezi kwa 11. Perezida Biden kandi araza gukoresha ijambo rye yongera gusaba ko umushinga w'itegeko rijyanye n'inkunga igenewe ibihugu by'amahanga watorwa. Aha akaza kugaragaza ko bitari mu nyungu za Amerika kwemera ubwigunge mu gihe hari ibimenyetso by'ukwaguka kw'ijambo ry'Uburusiya mu isi. Mu kiganiro yahaye abanyamakuru kuri uyu wa gatatu, Karine Jean-Pierre, umuvugizi wa perezidansi ya Amerika, yagize ati: Perezida agiye gukomeza kugaragaza aho ahagaze ko abarepublikani bo mu nteko bakwiye gutera intambwe ijya imbere. Umukuru w'inteko, umutwe w'abadepite akwiye gushyira imbere umutekano w'igihugu. Turabizi ko rizashyigikirwa byimazeyo. Bamwe mu basesenguzi basanga n'ubwo ubutegetsi bwa Biden bwarashyigikiwe ku ruhando mpuzamahanga mu muhate wabwo wo gushakira Ukraine inkunga y'ingenzi ya gisirikare n'iy'ubukungu, uwo gufatira Uburusiya ibihano bikomeye ndetse n'uwo kongera igihagararo cya gisirikare cy'umuryango wa OTAN mu Burayi bw'Uburasirazuba, ariko bwananiwe kumvikanisha iyi politiki ku baturage ba Amerika. Amakusanyabitekerezo yagiye akorwa yerekana ko ugushyigikira iyoherezwa ry'inkunga ya gisirikare kuri Ukraine kwagiye kuba nk'umurongo ugabanya bo mu ishyaka ry'abarepublikani n'iry'abademokrate. Aha abatora bo mu ishyaka rya perezida, abademokrate, bashyigikiye cyane umuhate wa Perezida Zelensky wa Ukraine mu ntambara. Byitezwe kandi ko Bwana Biden akoresha ijambo rye mu kongera gukusanyiriza inkunga Ukraine mu gihe abanyamerika barambiwe intambara. Bose hamwe 37%, abarepublikani ku rugero rwa 55% n'abademokrate 17% bavuga ko ibyo guverinoma ya Amerika itanga mu mfashanyo kuri Ukraine bikabije. Ku birebana na Gaza naho byitezwe ko perezida aza kugaragaza ko ashyigikiye abanya-Isiraheli nyuma y'ibitero bya Hamas by'iya 7 y'ukwa 10. Aha akaza gushimangira akamaro ko gukora ibishoboka ngo Isiraheli ibashe kwirwanaho imbere y'ibitero by'umutwe Amerika yashyize ku rutonde rw'iyiterabwoba. Ariko biraza gusaba ukwigengesera kwinshi kuri iki kibazo, aho aza kuba atekereza ku macakubiri yadutse hagati y'abademokrate bashyigikiye Isiraheli n'abigenga bashyigikiye aho ahagaze kuri iyi ntambara, ndetse n'abademokrate bashaka impinduka, cyo kimwe n'abanyamerika b'Abarabu n'Abayisilamu bo barakajwe cyane n'aho ahagaze. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ababa mu gisagara ca Goma bafise impungenge zo kubura ibifungurwa mu minsi iri imbere kubera ico gisagara kiriko gitera gikumigwa. Inkuru y'idonido na Ariya Sanga Darius ari Goma. Imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa M23 mu bice bitandukanye bihuza umujyi wa Goma n'indi imbere mu gihugu ikomeje kugira ingaruka ku baturage basanzwe batunzwe n'ibiribwa bituruka muri za teritware za Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Kuri ubu ibifungurwa nk'ibirayi, ibishimbo, inyanya, ikaroti, inorgi n'izindi mboga ntibikiboneka ku masoko ya Goma. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bari gutinya ko inzara yabica bitewe n'uko imihanda yose icamo ibifungurwa bigaburira uyu mujyi ifunze mu burengerazuba no mu tundi duce two mu majyaruguru y'umujyi wa Goma.
uko ibifungurwa byaguraga mbere biratandukanye n'iyi minsi. Urugero, nk'ikiro cy'ibishimbo cyaguraga amafaranga ya Kongo 1,200, ubu kiragura 2,500. Ibirayi nabyo kimwe mu bikenewe cyane kuko bigaburira umujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo n'umujyi wa Kinshasa, nabyo bimaze kuza mu masoko atatu akomeye agaburira umujyi wa Goma ariyo Alanine, Virunga na Kitranti, aho ijwi rya Amerika ryageze. Ibiciro by'ibifungurwa byihutirwa twavuze aho hejuru byikubye kabiri cyangwa gatatu. Abacuruzi bemeza ko ibi bitewe n'impamvu ebyiri arizo kwishura imisoro itemewe na leta no gufungwa kw'imihanda yo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Fura Amatunda ni umucuruzi w'ibirayi n'ibishimbo biribwa cyane mu mujyi wa Goma. Yajyaga bivana i Masisi na Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo. Bagurishaga ibirayi bivuye Kibumba, bivuye Masisi. Mbere y'u Rwanda bagurishaga 1000 francs. None buri kiro kigeze 2000 francs. Yatewe n'inzira zabuze, twajya Kibumba tugasanga ya makori turutse mu Rwanda, ariko buno inzira zose zirafunze, ndaho kuja Kibumba, ndaho kuja Masisi. Buno mbamba akazi gahagaze, turi kubona ibirayi bivuye hano haragura mu shamba n'ikirimanyoka, nabyo ureba nabo bifashe abo gufumaga bakagufunga ukagaruka icyo ndani ko yuzanye n'amafaranga gose gagenda. Ni ibitanzi biri mu ndoto uzi niba n'umusoro gurute ugaraga hamwe ngo zana 10,000, ugarana ngo zana 2000 francs, ugarana ngo zana 1000 francs. Ubwo rero twe twabene batwokora inzara yatwiciye mwaye no Goma. Kugeza ubu icyo kibazo ntabwo kirakemuka kuko imirwano hagati ya M23 n'ingabo za leta mu turere twa Masisi na Rucuru ikomeje gufata indi ntera kandi ikagenda yegera buhoro buhoro umujyi wa Goma. Abahagarariye imiryango baratanga ubuhamya ko uku gufungwa kw'imihanda kumaze guhemukira abantu benshi ndetse n'imiryango yabo. Ababongeye ko mu minsi iri imbere ibintu bizarushaho kumera nabi imihanda idafunguwe, kuko muri iyi minsi mike bamaze kumva uburemere bw'ubuzima, dore ko basanga umujyi wa Goma warashizwe mu bwigunge. Abaculik Baby Ramazani na Arima Ndindira ni ababyeyi twasanze bari guhaha. Babiri muri bo bikorera imizigo, uwundi ni umucuruzikazi muri abo masoko twavuze aho hejuru. Ubu ngubu bamaze kutubwira ko nta n'ikintu kiri kuvayo. Hano ukwirirwa hano gusa mu muhanda, wabona ngo umuntu ufite ngudukara akaba ari kubira ngo tumusayidira aragwana sengisa basi. Ni inzara yisha abana cyane rero kugenda mu ndakabure cyo yikorera agataha ndakazi mu ndafite. Turababaye cyane. Iyi Masisi tukazana imizigo tukagurisha. None twaragiye Masisi turapakiza, tumaze gupakiza ngo bafunze inzira. Ibirayi biri kuborera Masisi. Turi kubaza n'ibyo birayi bizaza. Ari ibirayi niba ari ibibore do tubizi. Abacukura no kugurisha amabuye y'agaciro aturuka Rubaya muri Masisi na Somikivu Irucuro, bimwe biteza imbere intara ya Kivu ya ruguru ndetse n'igihugu cyose, nabo niborohewe. Aba bemeza ko batewe igihombo biturutse ku kibazo cyo gufungwa kw'imihanda kuva mu ntangiriro y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Innocent Kingamba niwe bahagarariye Rubaya muri teritwari ya Masisi, yatanze icyifuzo abaturage bose bafite muri rusange. Icyambere nuko babona amahoro, kuko nta mahoro nta buzima, nta kazi, nta guverinoma ishakire hasi cyangwa hejuru. Cyo navuze cy'amahoro kiko amahoro naboneka inzira zizafungwa. Mu gihe yavuganye n'ijwi rya Amerika kuri wa kane, uhagarariye ibiro by'ubukungu mu mujyi wa Goma Bwana Martin Mukoko yemeje ko iki atari ikibazo abaturage bakwikemurira. Yongeye ko kiri mu maboko ya leta, arabaha icyizere. Nous rassurons à toute la population que la question est déjà sérieuse. Ni ikibazo kiri ku meza y'abayobozi, barasaba ko abaturage bakwihangana gatoya kuko ko bari gushakisha igisubizo. À cette situation, et ça sera dans un délai raisonnable, que la population soit apaisée. Nyuma y'ibyumweru bigera kuri 4 kuva imirwano hagati ya M23 na FARDC yegera umujyi muto wa Sake, inzira imwe isigaye igaburira umujyi wa Goma niva Iminova mu ntara ya Kivu y'Epfo ikagera mu mudugudu wa Nzuro uciye mu mazi. Bitewe n'uko ibifungurwa bihava bidahagije ku baturage b'umujyi wa Goma barimo n'impunzi, icyifuzo cya bose ni uko intambara yarangira n'inzira zigafungurwa ku buryo bwihuse. Ali Hassan Kadarius, ijwi rya Amerika, Igoma. Tusikilize sauti ya Amerika, ielewe, radiyo ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. Mu Rwanda, urunani rw'imigambwe iharanira demokarasi no gukingira ibidukikije ku isi Global Greens ryahisemwo umunyarwanda Depite Frank Habineza ngo aribere ambasaderi ku rwego rw'isi. Mu
ikiganiro cihariye yahaye ijwi rya Amerika, Depite Habineza asanzwe ayoboye umugambwe uharanira demokarasi no gukingira ibidukikije mu Rwanda yavuze ko amabanga ahawe azorushirizaho kugirira inyungu igihugu camwibarutse. Yaganiye na Eric Bagirubusa. Ni ikintu cyiza cyane kubera ko bangiriye icyo cyizere cyo kuba mbaye ambasaderi w'amashaka yose ya politike ya Green Parties ku rwego rw'isi, nkaba ndije ryabo nshinzwe kubagira inama ku isi yose, kubafasha mu gushaka ubushobozi no gukemura ibibazo byose bitandukanye. Uko mubizi Global Greens ni ihuriro ry'imitwe ya politike ishinzwe kurengera ibidukikije na demokarasi ku rwego rw'isi, ifite icyicaro muri Bruxelles. Aho uko mubizi imitwe ya politike ya Green Parties iba mu bihugu bitandukanye, ariko umugabane w'Uburayi, muri Aziya, Amerika, za Australia, muri Afrika n'ahandi hose hatandukanye. Nk'umuntu Depite Frank Habineza wabaye ambasaderi wa Global Greens ku isi, bivuze ngo uzaba ufite icyicaro i Bruxelles? Ntabwo bisaba kujya i Bruxelles, ahubwo bisaba kuzajya sura ibihugu bitandukanye, kubagira inama. Icyiciro cyanjye n'ubu nzakuza gukorera mu Rwanda nk'umunyapolitike, kuko n'ubundi bashimiraga uruhare nagize mu guteza imbere amahame ya Global Greens, ayo mahame atandukanye twese tugenderaho. Umwihariko ugiye gukoresha muri iki gihe uhayiwe uyu mwanya wavuga ko ari uwuhe? Ubu inshingano ufite ya mbere ngewe nk'ubu ni ukubanza gutunganya iby'ishyaka ryanjye, tugatsinda amatora y'abadepite n'aya perezida wa repubulika. Ubundi noneho nituva mu matora nzaba mfite umwanya uhagije wo kubagira inama. N'ubundi nk'uko byari bisanzwe mbere yaho, mbere yuko mbona uyu mwanya, mbere nari mpagariye Afurika muri Global Greens, ariko kubera ko nagiye mu nteko ishinga amategeko ntabwo byashoboye gukomeza gukora izo nshingano cyane. Ariko ubu nkumva yuko niyo naba mbaye perezida wa repubulika ntibyambuza, kuko murabizi ko na perezida wa repubulika w'u Rwanda ubu dufite nawe yigeze kuyobora ubumwe bwa Afurika, kandi akabikora ari mu Rwanda, nanjye ntabwo cyananiza kubikora. Depite Frank Habineza, uwo mwanya wahawe mu muryango Global Greens ntuzabangamira ibikorwa byawe bya politiki, na cyane ko uvuga ko wari ushinzwe ihuriro rya Afurika muri uko kurengera demokarasi n'ibidukikije, wagenze biguru ntege bitewe n'akazi kenshi. Ahangaha uzabifatanya ute, na cyane ko watangaje ko uziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu Rwanda mu matora ateganijwe? Imbogamizi nyine ibihari ku mwanya ya politiki tuba dufite mu Rwanda, tugiye kujya hanze dusaba uruhushya kugira dusohoke mu gihugu, ariko kenshi iyo dusabye ndarubona, so ndumva bitambuza. Depite Frank Habineza, uhayiwe uyu mwanya wo kuba ambasaderi wa Global Greens, umuryango uharanira kurengera ibidukikije na demokarasi ku isi. Ni umwanya uzagirira izihe nyungu ku Rwanda mu buhe buryo nk'igihugu cyawe? Navuga ko icya mbere tubyita ngo idarapo y'u Rwanda iba yazamutse. Ni ukuvuga ngo ibendera y'u Rwanda iba yazamutse, dore nk'abantu bari muri za New Zealand, za Australia, za Pakistani, mu Buhinde, bakumva ko ari umuntu w'umunyarwanda ukomoka mu Rwanda ugiye kuhagarara ku rwego rw'isi. Bumva ko u Rwanda ruba rwazamutse. Umuntu yumva u Rwanda bwa mbere, mbere yuko yumva Frank Habineza yumva u Rwanda. Urumva ko u Rwanda idarapo yacu n'ibendera yacu u Rwanda iba yazamutse, kandi nzajya n'ubundi mpagarira ishyaka ryacu ryo mu Rwanda aho ngiye. Urumva ko n'ubundi ishema ry'u Rwanda ryacu rizakomeza rizamuke rwose. Depite Frank Habineza, icyarimwe na ambasaderi wa Global Greens ku isi, ndagushimiye kuri aka kanya uhaye radiyo ijwi rya Amerika, nkwifuriza n'umunsi mwiza n'imirimo myiza mishya. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye cyane bane. Ni ku nshuro ya kane iryo higanwa riteguwe. Umugwi wa Karahari ugizwe na Dinamo yo mu Burundi, Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo, Petro de Rwanda yo muri Angola na FUS Rabat yo muri Maroc. Amakipe abiri muri uwo mugwi ntiyazobandanya mu nkino za nyuma zizobera Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. Mugenzi wacu Edi Gwema yavuganye na Olivier Dumbo, icegera c'umumenyereza wa Dinamo, amubaza uko ekipe ihagaze n'ikirere muri rusange. Ikirere kiri ngaha Pretoria kimeze neza, ntiyakanye ntiyashushe, ngaha harameze neza. Cyane cyane nuko twebwe aho turi hoteli turimo kenshi tuva mu mashambre tuja ku kibuga hanze, ntituhabona kenshi, atari twe turonse umwanya wo kuza gusohoka gufata akazuba gatoya. Muri rusangi ikirima yo ngaha imeze neza. Ku wa gatandatu ikipe Dinamo Basketball Club nibwo izakina
umukino wayo wa mbere, umukino uzayihuza n'ikipe y'aho ngaho muri Afurika y'Epfo, Cape Town Tigers. Koci, abakinnyi bameze gute? Ikipe yifashe gute muri rusange? Ikipe muri rusange bameze neza. Kuva tuvuye Bujumbura twaragize amaentraînement menshi, indwi zitandatu. Ejo niho tuzogira entraînement ya nyuma, tukaraba rero ingene umukinnyi rero ategereza kumenya ahagarara, turabe ko babikurikiza kuko nabyo nyene birimwo mu byo utegereza gusubiramo. Muga muri rusange abakinnyi bameze neza, ntawe urwaye, kandi ibyo turiko turagira turabibona ko bariko barabikurikiza, tukibaza ko bizokunda urukino rw'ejo. Ni ku nshuro ya mbere mugiye gukina iri rushanwa mu matsinda. Ese iyo muvuganye n'abakinnyi muri bo bariteguye? Ego, uri kurabavugisha cyane cyane icyo bavuga ati na kamwemwe n'umwizero ukubona dushika muri iyi fazi, kuko bwa mbere ekipe y'Uburundi cyane cyane abakinnyi ba Dinamo bashika muri bagiriye intambwe gushika muri iyi fazi, kandi bavuga ati natwe tutegerezwa kwerekana ubumenyi dufise, inguvu dufise, kugira natwe ekipe y'Uburundi Dinamo aho yoraba ko yoshika muri fazi ikurikira, kandi barafisemwo ishaka, barafisemwo n'inguvu n'ubwenge bwo kubishikako. Koci Dumbo, mu marushanwa yabanjirije iringiri rigiye kuba ku nshuro ya 4, twagiye tubona amakipe mbere y'uko ajya mu matsinda azana amaraso mashya kugira ngo bunganire abandi bakinnyi baba basanzwe mu ikipe. Ese mwebwe hari amaraso mashya mwongereye muri ikipe yanyu? Ego, tumaze kuja muri iyi faze twaragiye turaraba bamwe bariho abakinnyi nka 6 dufise baje kudufasha kugira dushike ngaha, kandi abakinnyi turabona ko bariko baradufasha mu kumva gukurikiza ibyo tukagira jeu d'ensemble, tukaraba ingene ya cohesion, kandi indwi zitandatu twagiranye nabo turabona keretse umwe twaronse vuba dukishika ngaha, mugana nawe nyene turabona ko ariko ari abizi, ariko aratwumva, ariko arakuriza plutôt ibyo, ariko turiko turamwereka amasysteme cyane ya attaque na defense tugira, tukabona ko nawe anyaruka kuvyumva, anyaruka kubikurikiza. Koci Dumbo, muri mwitsinda ritoroshye ririmo amakipe y'ibigugu nka Petro do Luanda yo mu gihugu cya Angola, Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo ndetse na FUS du Rabat yo muri Maroc, ni amakipe amaze igihe akina mu marushanwa akomeye. Ese mwebwe murabona amahirwe yanyu angana ate? Ego, uko bivuze twebwe tuje ngaha muri iyi pool, urabona ko ari ubwa mbere tuje muri competition. Bavuga ati ekipe ya Dinamo amahirwe si menshi, ntibagire ngo twaje gutembera, natwe twaje kurondera faze ya qualification kuja i Kigali, cyane cyane niyo objectif ya ekipe Dinamo. Rero abakinnyi dufise naho adratri outsider, mugabo twebwe cacu cyo mu mutwe dushiramo n'inguvu n'abakinnyi tubwira ko natwe tutegerezwa kwerekana icyo tumaze, gituma twashitse ngaha, ko nitwashitse ngaha ku parazar, twarashoze mu nguvu kandi twararonze n'experience n'aba bacu abakinnyi. Yevre urupapuro badushira ku outsider, mugabo turafise n'ingufu, turafise n'amatu, tuzokwerekana icyo tumaze, ama turabe ko Kigali jo gushika. Olivier Dumbo, umutoza wungirije wa Dinamo Basketball Club yo mu Burundi, ubu ngubu iri muri Afurika y'Epfo, ndagushimiye cyane kubwa kanyu ha Ijwi rya Amerika, kandi tubifurije amahirwe muri iri rushanwa. Murakoze cyane, abanifuriza n'abafani bacu n'abandi bari ngaha i Pretoria muza kudushigikira kuri izi nkino tugira dukinire ngaha i Pretoria. Tubamenyeshe ko urukino hagati ya Dinamo yo mu Burundi na Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo muzorukurikira kuri radio Ijwi rya Amerika ku munsi wa gatandatu guhera igihe cy'isaha 1 yo ijoro mu masaha i Kigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Juti rero mwese mwari muduteza amatwi, aha niho ibiganiro byacu bigarukiye. Turabashimiye cyane ko mwahisemwo gukurikira radio Ijwi rya Amerika. Turashimiye kandi na bagenzi bacu bose bagize uruhara muri ibi biganiro. Nadia Tahani we yadufashije kubashikiriza ibi biganiro, kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo. Mugira amahoro n'ibihe vyiza.